Burundi. Mama we, mbemu yansubije kweli. Le pays limitrophe. I don't know. Azozi? Oya. Nuwe umwami wa mbere yatanguye kwa intwaro ya Cami. Ntare Rushatsi. Ntare Rushatsi. Niwe yatanguye umwami wa mbere. Agasore yapfuye ryari? Muri 1960. 1960. Tariki? Yes, let's go. Hello, my people, everybody. Bakunzi ba MC Iteraneze, bakunzi ba Inside TV Burundi. Right now, Shaba MC Iteraneze, just the number one travel station in our country. Yes, the first one. Ikiganiro cyane cyambere gikorana na Lina Films ibisanzwe akina amareresi mu Burundi. Ni Lina amakuru. Umeze neza. How do you feel? I feel good now. You're okay right now? Yeah. We are okay. Thank you so much. Inside TV Burundi, urashobora kuramutsa ko dukurikirana Pulo mama ubwira ngo ushobora gutangana tumeze neza turi class. Can we continue in English? You like English? Tuvuga ikirundi ko turi mu Kirundi, nemse ikirundi cyiwacu. Nzogutumira mu Cyongereza one day. Asante. Urashobora kuramutsa ko dukurikirana hano iwacu. Ndagize mwiriwe cyane mwaramutse bivanye naho muherere. Ni Lina Movies from BFA. Yeah. Nagira ubuntu n'Imana kuba ndi muri screen zanyu mwakoze kunyakira. Yeah. Yeah. Lino maze gukora ibiganiro byinshi right now urahoye na MC Iteraneze ku nshuro ya mbere. Uyumva gute? Nimva neza. Uyumva neza. Nimva neza ko turabashuti beza. Yego. Okay. Sina nibaze rero kumeze neza uraberewe cyane naguhaye ikaze kuri Inside Burundi TV. Ndetse ko dukurikira bagiye kumenya uwo tugiye kuyaga ari class umwigeme ari hit cyane aho amafoto yari ko trending cyane ari mu bitanda. Urakora ibintu bidasanzwe cyane yose kumeze bien. Nukuri meze neza ndashima Imana. Yeah. Yego. Yavuze Lina ninde? Lina ni muntu ki? Lina yavukiye Lina akora iki? Lina yisanze muri filme gute? Turakene kumenya ubuzima bwawe bwite. Lina ndi Murundi kazi. Nkaba mvuka mu ntara ya Gitega. Nkaba ndi mu student consultant. Fasha abantu kubabonera amaviza, kubarondera amashure hanze y'igihugu cacu. Iyo uvuze hanze ni hehe? Hanze US, Canada, USA, Pologne, Malaysia n'ahandi henshi. Ariko ubu nkaba ndi cyane focused muri kaya ya cinema uko mubimenyereye. Yego ngira birahagije kabisa. Igitega abana beza. Yego niyo makuru dufite. Igitega basigaye abana beza, it's true. Ni kuva kera si byubu. Igitega Bujumbura ni yafana bakana. Ni wabona ingoma reka abantu bose bari Bujumbura simbukira zi Bujumbura. Oya. Ariko ni bon. Nigere wisanze muri film. Haraciye igihe kitari gito. Nabonye itangazo muri ya Burundi Film Academy bariko barahamagara abashaka kwimenyereza. Hari mango muri 2022, 2022. Yego. Hamanje ndajamwe nanje mba muri promotion ya mbere ncangirira formation muri urwo ruganda mushika n'ubu. Nyuma y'igihe rero niho naje gutangura nkora ibikorwa byanje ariko natanguye nkorera abandi nkora amafilme y'abandi ariko nyuma mpava nitamo gukora ibyanje. Yego. Maze guhura na Ribat rize challenge agira hura nazo maze kuja muri Burundi Film Academy watanguye YouTube yawe bigenze gute? Urugamba rwo gutangura YouTube rwanje numvise no kora ibyanje. Genre kubera narumva ko mfise impano. Mugabo maze kwiga usanga abantu bose ntibishobora kuja mu filme yabo. Ko nanje narabikunda. Rero niko coach wacu mu kutubwira ati ushaka gukora ivyo arashaka kugura YouTube yiwe afise uburyo yoza arakoresha akinvestisa amakikorera. Nuko. Warakoze filme ira trending cyane wita Kama Sutra, Mrs Kama Sutra. Kama Sutra bisigura iki? Kama Sutra ni iki? Kama Sutra tugiye kumbiriza mu kirundi cyashama akantu kitwa
susu mbega bisigura iki muri rusange MC de la neige Kamasutra ntago ari Kamasutra unye narayimodifiye ni kamashu ariko ide ya Kamasutra ava yuko ndayimodifiye yari donc inspiration yavuye ku gitabo cyitwa L'Art de Kamasutra. L'Art de Kamasutra rero ni igitabo kirimo amabanga y'abantu bakundana. Amabanga y'abubatse. Ya abantu bakundana muri rusange yego. Rero niho inspiration yavuye hama tuza gusora film yitwa Kamashu. Not Kamasutra. Ni Kamashu. Izi gituma nanjye nagumeze Kamasutra. Niko tsarubwakorana. Yego. Ya nuko rero ndabisiguye ni Kamashu kagufashe gute? Ni Kamashu. Kamashuye gute? Kamashuye abantu babiri. Kamashuye na estime. Oya bwo kamashuye estime na mabuja wiyo pana jeyo. Kubera iki icyumvire wagombye kugitumbereza aho hantu? Kubera iki ajya amasanamu twabonye ndetse nakora dukukira ashobora kujya kuyiraba kuri YouTube ari na movies kugira ngo ashobore kuraba iyo film tuko turavuga. Kubera iki wahisemo gukora kurya? Eske ntiwigeze wiyambira yuko ari video cyangwa nzijya foto wa postinga abantu bashobora zakira kundi kuntu kujya kuntu wambaye kuri cover ya foto mwafashe na estime muri ko marasomana kandi byarabaye eske public bona yabyakiriye gute? Je uko bavyakiriye ntago mbizi cyangwa ukibikora wari wimvira ko bitaba bimera kujya kwa Olege oya bivana na message ufite umuntu abashaka gutanga jewe icyo nashize imbere cyane ko ariko ubutumwa nashatse gusohora bushikira abanyene bwo hama mpitamo ko ajya mashusho ameze kuriya kandi ajya amafoto nibaza ko tagiteye isoni byatari birimo nawe bikora binyegeje barabikora wambaye ibintu ariko wewe ariko bimenera zari cyaha MC ni cyaha si cyaha mugabo abantu bitirimutse ndaba byagutiri mu kijemo byatiri mu kije oya jewe ntibyantiri mu kije kubera bama yake ndamufise aya oya ofet nari nambaye kujya ndiko nda promoting igikorwa rero sinoza kandi abantu twarakiravye pe mwarakoze kandi thank you so much nizere ko mwana ryohewe ofet ndiko nda promoting Kamashu sinaye gushanza muri nambaye amajinsi cyangwa ngo nambara ibintu bitajanye na film uko bimeze biba ari byiza cyane ko amafoto yosohoka y'introduisa icyumviro cha filme yego why not to be behind camera urashobora kwisanzura mu gutanga umuco benshi bariyumvira yuko badashobora kurungika abagore babo canke abasheri babo canke abana babo kubera amareresi bamaze gushira mu mutwe ko ari igikorwa c'ubuhumbu ari ahabera ubusambaniro niko no bivuga mu kirundi ciza ari ahobera byosutwa kuri wowe nk'umuntu amaze gutahura ico urimwo akazi urimo niye message uha abarundi abavyeyi bariko bakubwira ibiganiro abantu bakuze bubatse bumva ko batoza ibiri impana z'abantu babo kuri jewe ubwa mbere na mbere nuko abantu bose bavuga ko baja muri izo ngeso ntagara abasineyasi saba artiste b'abasineyasi rero nibaza ko umuntu wese akora ingeso bivanye n'uko ari cyangwa bivanye n'uko yarezwe cyangwa bivanye n'ukuntu yisanta bidasigura ko abantu bose bari muri kahaya ya sinema ari abo uko kuntu uriko urabivuga donc ari abasambanyi cyangwa ari abantu baja mu zindi ngeso kugerageje kuraba nk'abamama twakinanye n'abamama bari professionnel biyubashe aba intellectuel rero kuba baragiriwe n'ubuntu bakaba abagabo babo bakanabarungika deja barashigikiye ibikorwa byabo n'imigambi yabo kandi twizerera mu bikorwa Imana irahezagira abantu bakora kandi iyo turiko turatanga message ni nk'ubutumwa bwiza ariko turakoze b'Imana mu bundi buryo kuko ibintu tugaragaza ni ibintu bihari ariko bitavugwa Niko raba nka Kamashu karaba icumviro kiri muri Kamashu nide batushaka kuvuga cyane no mu rusengero rimwe na rimwe nuko gusa tutayaguye cyane ariko ni donc tuba turigisha abantu bubatse ni bibazo bihari binagwiriye wanashima mu ngo nyinshi kuko kenshi iyo tuko dukina ubuzima bw'abandi bantu donc tukaja mu bibanza by'abandi bantu bakaturabira mu bandi bantu kugira ngo ubutumwa bushikire nimba ari kwikebuka bikebuka rero ntago abavyeyi babona ko abantu bagiye muri kahaya ya sinema baba bajanwe n'ivyo kuko n'umuntu ari muhira abantu biriko baratwarinda ntago ari abasinyaste gusa n'inyuma y'ubu buzima bandi baramererwa nabi rero umuntu
nk'abavyeyi baba bafise abana bavyifuza babaho uburenganzira barondere n'akazi biradutunze nawe urabibona nyene. Lina fisi ibibazo birenga igihumbi shaka kukubaza tayari kubinyishura. Ndakwishura cyane. Biravugwa yuko usigaye uri mu rukundo na Estime. Yego ko bana we. Bakavuga kandi ko inyuma ya filime mwabandanije ibintu bikomeye cyane. Biri behind camera biri inyuma ya filime ya Urukuri ubivugwako kuko Estime twakoranye ibiganiro kenshi. Estime benshi baravuga ko Estime yubatse, Estime bafite umugore, Estime ngaho ibyo sindabyinjiramo cyane ko ni vie privée y'umuntu akanakazi biratandukanye no gushira ubuzima bwa famille. Lina Movies iravuga ko ushobora kuba warakundana na Estime cyangwa wamwiyumvisemo muri ko muri actinga ukabyara ko muba muri hafi na hafi cyane. It's true. Estime haje niba ubona ko ari bogare nziza kabisa. Ubu si mwiza kweli. Agatanse sinokwanga. Kweli. Atanse sinokwanga. Ariko nyene tuba turi mu kazi. Inyuma ya hajya nta bindi muhuriye ko nawe tuhuriye mu kazi gusa. Inyuma y'akazi muri eta civile byari bijya nyene no muri kamashu ni kujya nyene. Peut-être no mu zindi zizokurikira bizoba bihari. Turuzuzanya mu bikorwa turi muri action turuzuzanya. Yamaze gushika mu kabonana nawe. Kandi twamana rimwe na rimwe turi mu kazi. Uje navuze ko kubona. Uri kuvuga kubonana bya gute? Gute? Bya nyene bya buntu. Bya buntu. Iyo mvuga ni nyabaki. Buntu sha. Uze ko mama mwabonanye okay ndabitaho. Oya mvuga ntukomplika abantu. Kwama twabonanye. Twabonanye duhuriye mu kazi kacu ka misi yose. Estime asanga afise umugore cyangwa umufiance. Ntabwo ndabizi. Ntabwo bizi. Oya. Twese twebwe nta muntu yinjirira undi mu kazi. Donc mu buzima busanzwe. Duhuriye mu kazi sawa, duhuriye kuryoherwa bisanzwe tugasangira ibya saa sita. Tugasangira agafana bihereraho nta muntu yinjira mu buzima bw'undi. Ugiye kuraba umubano mufitaniye na Estime. Abantu badora bavuga kwinshi. Abantu badora barakompaha ibintu cyane. Kuri wowe ntiho byo byagutsitaje canke bikomeretsa wa muntu wawe hafi. Umuntu wanje wa hafi ndi. Wa muntu wawe hafi. Umuntu wanje wa hafi kwari umutima wanje nawe udatsitaye vraiment nibo. Ntago byansitaje. Comment z'abantu. Benshi baravuze ko ushobora kuba wishira kuri Estime. Ego ko hano Estime kuba mu professeur. Ego. Twaye umutima. Shaka twara professeur tanye. Nawiz man. Twaratwaranye ngirango. Oya abantu bo ntibareka kuvuga kandi nta muntu yobuza abantu kuvuga uko bavyumvira. Bafise uburenganzira bwo kuvuga kandi ibyo bashaka. Ariko kuri nuko Estime ni umukolege nta bindi bintu bihari duhuriyeko. Bibaye binahari twabibabwira. Muri ujya mwanya w'ikiri ko muri acting. Wowe yumva gute? Genre gute. Gute ya gute. Niyumva gute ya gute. Abariko badukurikirana bashobora gusimira ku YouTube channel yanjye ndiko ndavuga. Ashaka ko ndiko ndafina cyangwa ndiko ndavuga bya bintu byacu by'amabase. Uyumva gute kuri acting? Niyo ndactinga ko akomba ndi mu kazi. Donc kugira ngo nje kwactinga muri banga ya muri Jasen. Turi benshi. Inyimana ari haba hari umuperchiste, haba hari kamera zibiri, haba hari director, donc haba hari umufotographe. Tubashikanye bikanka kuri Estime nyene. Cyangira yiga mse wo cyo dufite niki. Ugasanga nyene byanse nyene. Ibi biki byanga. Amahoro yabuze. Ko turatwenga. Oya gutwenga koko turatwenga ko dukora akazi tunezerewe. Nta kazi wakora utanezerewe utishimye, akazi no bukishimiye nyene. Dukora turyohewe tunezerewe, turafeelinga ibyo turiko turakora. After work. Lina ikibazo kikira ko nakoze ibibazo byinshi rambabariya. Abantu bakiriye gute filme yawe n'icakintu wabonye cyo gufosora nihe wabonye ho guhindura? Nibaza ko atararengerana cyane ngo nishure commentaire z'abantu bose cyari. Ari abagututse, ari abakuvuze neza ndabikuvugire, abashimye, ari abagaye. Hajya ari abagaye. N'abagufatse. Bari bagufatse. Bamfakiye. Uzo utarishura comment. Ngera batakomansa ajya ariko bakomante iwacu. Nibyo. Mbwira imwe muri izo she numve ngene ndayakira. Kwaje nko nta komante wahenye wambaye nabi. Harabavuze ko wishira kuri Estime. None ari nahenye koko? Cyane.
Mani nawe ariko wabonye waje ntabyo nzi none wameje bitabonye jewe kushira muri game oya je mba numva giye nkoze ikintu numva umutima wanje nuri kuranyagiriza nukuri mumbabarire bakunzi banje kandi ndabakunda gose bandi mu kazi ubona tiri mu kije yihangane ko ari kugira ngo message ishikire ba mama na ba papa bacu hariya haba ivyuko ndishira kuri estime n'umukolega wanje tubanye neza turakundana rero sinamwishirako intumbero ufise muri filme ndundi ni yahe binayifuza kugera he intumbero mfise ya mbere no kuronka amafaranga after getting money nuko nyene babivuga nimba nakasuye nyuma yo kuronka amafaranga message zanje zishikiriye abantu hamakaba changement yo bari sawa cyane hama gwaruka abantu ogiye yuko tujya mu ibarabara tukaja mu ngeso zitarizo hari ibintu byinshi byo gukora nimba harabo bashoboye gukora kumbure nkuko nanje BFA yanyakiriye nanje ndifuza ko un jour nogera ahantu nkagira abo nakiriye nkabafasha cyo mbera vyiza kuko nanje aho abamfashije bamfatiye mu maboko meza mazima nizo ntumbero cyane cyane numva novuga inyuma ya Kamashu Lina kateguye iki nyuma Kamashu hari izindi filme ndiko ndategura kandi bientôt Imana ingiriye neza ikanshoboza ko ndategura série nshasha izo so zingahe 10 cyangwa 12 Lina ni bande basanzwe gufata mu mugongo nande basanzwe gushigikira mu bikorwa byawe bya film usibye Burundi Film Academy nta wundi muntu n'umwe ashigikira yavuze Burundi Film Academy hagiye bafashiki Burundi Film Academy idufasha abakinyi iragwa abakinyi bari professionnel nto bariha oya ryo nibanga ry'akazi donc ndaronka abakinyi bari professionnel ama matériel bien sûr coach niwe sponsor office bunyene ariko nyene nawe mba ndamugora kandi namwe murakwiye kumufasha mukanjigikira mundi nta sponsor office man kuri uturakuzi muzobandanya asante mutahiduteye umugongo tuzobandanya sinobikora sinobikora ariko hari aba diaspora bafise uburyo hariho abantu ngaha bafise ama location iyo tuko turavuga abantu badushigikire si mu buryo bw'amafaranga gusa abantu badusha kudufasha ama location nkuko namwe mudufasha mukadupromotingira ibikorwa for free ni sponsor nini yacana iremereye kandi ngire ko ndabashimira abamenyesha makuru bose iyo tubituye batwakira umukama bahezagire mwarakoze n'abandi muzobafashe hanyuma hariho abantu usanga bafise impangu nziza hariho abantu usanga bafise imiduga kuko hariho ama projet dukora ugasanga dukenera imiduga dukenera ibitaro dukenera ibi na biriya tukayaheba kubera izo location atazo dufise ariko tubaye twozironka twokora ibikorwa byiza gusumba Lina Inside Burundi TV yifuje gukorana na bisabiki mu gihe twifuza ko ukina ino channel yacu ushaka ukindere siyo cako bisabiki kugira kiri nayo ukinira ushobora gukinana n'ino channel yacu Inside ushobora gukinira Inside TV Burundi ayo n'amasezerano tugiriranira kandi ayo n'amabanga y'akazi kacu entre jewe na mwebwe ngo rero ntitubiganirire kuri kamera sivyo ivyo bibera behind camera je twicara hariya wifuza kugera kure ndumva target yawe niyo gukora cyane mukaronka umusaruro ukaronka amafaranga uramaze kugira indoto canke cimviro cibisazi cyo kwimvira kugira brand kaze ego kugira abakinyi ba kugeza ubu byose abakinyi banga kugeza ubu ufise abakinyi banga jewe nta bakinyi mfise kuko jewe nubwo ndi jewe ndi kumvuga ndi jewe ndafise umuryango mbarizwamo ndafise aho bandeze donc ndacashigikiwe nabo jewe sindagira ku brand yo kugira abakinyi banje mwe ngo ni banje bwite ahubwo mfise umuryango ndimwo kandi turi benshi Lina twagiye kubaza TikTok question ibigeje ngo nikora kuri gano ndangeza ku TikTok question Lina uri Murundi kazi ego Murundi kazi ego Lina ari single cyangwa arubatse I'm single single ego Lina amaze kujya mu rukundo ego ama byagenze gute byagenze gute waheze gute kuri single none abantu nibishika abantu niduhinduka ukonye TikTok question ibibazo bya nyuma tuko turangiza ikiganiro Bambangamiye uri Murundi kazi ndi Murundi kazi akwije byangombwa byose yego yes amababi y'ibitoki mu kirindi yitwa gute ibihunda
Imitoto. Amababi y'ibitoki yitwa Imitoto. iyo yumye Ibihunda. ama igitoki kigize igitoki bacita Igitoke. kiya kimenga kimeze nk'inda kiduga Igitoke kimeze nk'inda. kiraduguka amakagira amababi igitoki kana kiya kiduga ezo No, deja nacuzi ni igitoke. cyitwa igitoki bijya biva ko babyita bijya homora Ibitumbutumbu. ibitumbutumbu ndeza bivyo mu nda y'inka kame Ibitumbutumbu nibijya kubita ku gitoki. okay hama bijya biva ko bavyita ibigovo Ibigovo. Ngira nivyo nyene. Yes, turacha mu TikTok question tukuna Lina Movies kuri Inside Burundi TV kuna MC Dela Neze wa kutoa Jaso Lina. Ready? Yeah. Quel est le pays limitrophe du Burundi? Mama we, vemu yansubije kweli. Le pays limitrophe? I don't know. Azozi? Oya. Nuwe umwami wa mbere yatanguye gutwara intwaro ya cyane. Ntare Rushatsi. Nawe rushatse. Niwe yatanguye umwami wa mbere. Abasore yapfuye ryari? Muri 1960. 1960. Tariki azozi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Excellence Nkurunziza yapfuye ryari? Nakuri sindahibuka. Nawibuka. Kudeta yabaye ryari mu Burundi? Ibyo bintu byose bavyo nibuka ko hasi umupolitisi. Narakibe wibuka. Vuga ubwoko butanu bw'indagara tuba hano mu Burundi wacu. Hari inganzi noro n'inyabujumbura. Hari inganzi noro n'inyabujumbura. Inganzi noro. Inganzi noro ni cyane ndagara zirura. Ugiye gusoma uvuga ngo mpinganzi noro. Reka tugushimire cyane akajambo k'agasubika rwombiya ubwe karadukurikirana kuri Inside Burundi TV nakagira ngo dubwire ko turabitse kiganiro. Ndabashimiye mwebwe mwemeye kuntumira mukanya riteka. Hama ndashimiye n'abantu bariko barakurikirana Akamashu. Ubandanye mugira subscribe, commentaire zanyu ziratumotiva. Hanyuma nafise uburyo bwo kudushigikira muri bicanke biriya nabidondaguye mudufashe muri rwa rukundo nyene na wa mutima muzamukoze. Reka tugushimira nanje ndagushimira Lina ku mwanya waduhaye ku Inside Burundi TV bakora msidena neza ngo byama everybody nkabangiye kuzanaboneka hano kenshi kuri FTV murahazi na hano ku Inside Burundi TV kugira ngo twabditinga ibikorwa vyishigikira no mu Burundi kazi wacu uno mwana mwiza no mwigeme wo mu Burundi kazi ariko araza mu entertainment 357 tugiye kumufasha cyane turi benshi mwebwe mwese mudukurikirana muri benshi cyane musimbire kuri YouTube channel yiwe mugire subscribe mutarayigira murabe film yitwa Kamashu yahora yitwa Kamasutra arayihindura ni Kamashu murabe bimwe mu nyigisho yagera avugira hano turabakunda cyane mwarahezagiye cyane twifurije kugira amafaranga menshi imigisha myinshi n'imvura nyinshi zivuye ku Mana. Hasta la vista, ciao ciao. Lina akajambo.